Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba bene biganiro bisanzwe bitambutswa hano kuri Murakoze na Ntamvuridahita TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije. Turabaye kandi ikaze mu kiganiro cyacu umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Makamuturamanye na jewe mwene so Janvier Imana irambona ni jewe nsanga ndabategurira bene biganiro nkangera nkabibashikiriza. Turabaye kandi ikaze rero mu kiganiro cyacu umutima w'ubugingo cy'uno munsi, aho dufise amajambo tugomba gusangira tuyakura mu ndirimbo y'184 mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Igitabo c'Ikirundi kubera hari indirimbo zo guhimbaza Imana n'izagakiza haba mu gitabo c'Ikinyarwanda haba no mu Giswahili zo bita mu nyimbo za wokovu, ariko twebwe tugomba kuraba iyi ndirimbo iri mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, inimero 184. Niyo majambo numva mfise nagomba ko tuvuganaho gatoya twumve uno muririmbyi ico yavuze muri no ndirimbo, twumve ko hari icigwa twokuramo, twumve ko ari ico fasha ubugingo bwacu, twumve yuko aya majambo yavuze natwe tubera akarorero, yogira ikintu ahinduye, yogira ikintu atwongerereje. Imana yacu nihimbazwe muri no rugendo rwacu kuja mu ijuru. Dusenga Imana rero twiragiza Imana imbere yuko dusanga no majambo, hanyuma duce tugaruka rero tuvugane kwa no majambo tubanje kuyasoma. Dusenga Imana, turagushimiye Mana nziza udukunda kandi utubabaye. Turagushimiye ewe Kristo Yesu, wewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Turagushimiye ko muri wewe habonetse inzira ishobora kudushikana mu bugingo. Nuhabwe ishimwe n'icubahiro. Turaguhaye kaze rero muri kino kiganiro ngo umuntu wese agiye kucumviriza, Mana umugendere uvugane nawe, uganirize umutima wiwe, kandi twese amajambo tubera amajambo mashasha, tubera amajambo mazima, tuyaronke mwirindi hishurirwa ridasanzwe kubyaro no rugendo ruja mu ijuru turimwo. Urakoze, turakwiteze kuva muri no ntango ya kino kiganiro gushika mu mpera za kino kiganiro. Ni mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen. Dusome rero ya majambo twavuga yuko dukura mu ndirimbo y'184 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Iyo ndirimbo ivuga ngo inzira y'umusaraba niyo izonshikana mu ijuru gusa, sinzobona ibirimba by'umuco ninahusha ya nzira ya Yesu. Ikitabirizo yavuze ngo nta yindi nzira iriho namba atari iyo y'umukiza, inzira ishikana kwa data ni iy'umusaraba. Igitero cya kabiri yavuze ngo ninagomba kuja ahera cyane no kubonana n'Imana yanje, nkwiye kujana inzira umukiza Yesu yaciyemwo y'amaraso. Igitero cya nyuma yavuze ngo ninasezeye inzira zose z'isi, sinzosubira guca muri zo. Data arampamagara ati ngwino nkujane aho naguteguriye. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi bene data musanzwe mukurikana bino biganiro byacu dusanzwe tubashikiza kuri nombonesha kuri Ntamvuridahita TV. N'amajambo rero dusomye, tubona yuko uyu muririmbyi yariko araririmba indirimbo yiwe avuga ku nzira y'umusaraba, avuga iyo nzira y'umusaraba iyo ariyo ahishikana umuntu, yerekana ubudahangarwa bwayo, yerekana ingene iyo nzira birengeye kuyikompara, birengeye kuyishushanya cyangwa se kuyibangabanganisha n'izindi nzira, birengeye kuba woyipima ku munzane ngo ucupima ko n'izindi nzira ngo urabe yuko yoba ifise ibiro bingana nizo izindi nzira zifise. Yagombye kwerekana iyi nzira ukuntu inzira y'umusaraba ari inzira idasanzwe. Imana yacu nishimwe. Ni indirimbo rero kandi tuyikuye mu mugwi w'indirimbo bise ngo ni indirimbo zivuga ku bugingo bushasha. Abantu banditse kino gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, birabonekana yuko bicaye hamwe canke bagiye hamwe baragira umwihwezo w'izi ndirimbo, baragira analyse, barazitegereza, barazisuzuma, bakurikirana neza amajambo agize zino ndirimbo. Hanyuma zino ndirimbo kuko zaririmbwe n'abantu batandukanye, ariko muga mu kuzishira hamwe naranezerewe cyane kino kintu
bakoze bafashe indirimbo bazishira mu migwi bisunze message iri muri buri ndirimbo iyo ariyo yose, bisunze ubutumwa budasanzwe indirimbo iri kirashikiriza, niho babona kwishira mu mugwi kanaka, ntibapfuye gushira mu mugwi uko nyene. None rero iyi ndirimbo tuyikuye mu mugwi w'indirimbo zivuga ngo ni umugwi w'indirimbo zivuga ku bugingo bushasha. Ubugingo bushasha nabwo ni ubugingo rukristo, ni ubugingo bw'umuntu akijijwe, n'ubugingo butandukanye n'ubw'umuntu aba asanzwe yarimwo imbere y'uko akizwa. Ubugingo rukristo cyangwa se ubugingo bushasha ni ubugingo umuntu aronka ari muri Kristo Yesu, ni ubugingo umuntu aronka atakitwa umunyabyaha, ni ubugingo umuntu aronka novuga ngo amaze kwitwa uwakijijwe, ni ubugingo umuntu aronka amaze kwitwa umukristo, amaze kwitwa uwa Kristo, yamaze kwakira Yesu Kristo akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero twabonye amajambo yaririmbye muri buno bugingo bushasha bwiwe, muri buno buzima bwiwe rukristo, muri buno buzima butandukanye na bwa bundi yahoramwo kera, muri buno buzima butandukanye n'ubuzima bw'ikinyabyaha yahoramwo, muri buno buzima bugizwe n'intahe n'ubumenyi bwo mu Mana butandukanye n'ubuzima yahozemo akiri mu vy'isi, akibohewe mu vyaha. Rero aririmba kuri ino nzira y'umusaraba, kuko yaramaze kuyihishurirwa, yaramaze kuyimenya, yaramaze kumenya agaciro k'inzira y'umusaraba, yaramaze gutahura inzira y'umusaraba akamaro imaze, yaramaze kumenya inzira y'umusaraba ko ari inzira itabonekana kuri carte géographique cyangwa itabonekana kuri carte novuga ngo routière kumbure, itabonekana mbere kuri Google Map, hamwe kuri internet umuntu ashobora kujakara bati mbega inzira yoshikana mu Bufaransa ni iyihe, ugaca wewe upwenta gusukerekana ati ndi mu Burundi i Bujumbura muri quartier kanaka, none rero ngomba kugenda ipari mu Bufaransa, hanyuma internet rigacikwereka inzira wocamwo kugira ngo ushike hariya mbere ikaba yo nakubwira mbere ngo hari ibirometero bingana gutya kuva ngaha ukuja ipari mu Bufaransa, uhagenda imisi nini, ugenda mu ndege, ugenda mu modoka uhagenda imisi nini, ibintu nyene nk'ivyo. Rero iyi nzira yaririmbye ni inzira ihambaye, nubwo ari inzira tutabonesha amaso y'umubiri, ni inzira ibyayo bidatahurwa mu buryo bw'umubiri, ni inzira tudashobora gucapira umuntu ngo tuyicape mu gicapo kuri tablo ku kibaho nko mu ishure, ni inzira tudashobora kubona kuri internet ingene novuga ngo berekane ibarabara ingene rimeze, ariko ni inzira mu buryo bw'impkemu ibaho, ni inzira nzima, ni inzira ikura umuntu mw'isi imujana mw'ijuru. Mbere hari ahantu ngaho yavuze tubaza kuhashika, aho yavuze ngo ninagomba kuja hera cyane no kubonana n'Imana yanje, nkwiye kujana inzira umukiza Yesu yaciyemo y'amaraso. Imana yacu nihimbazwe. Ni inzira rero ikura umuntu mw'isi imujana mw'ijuru, inzira y'umusaraba. Nkiri muto kubera ko imiryango kumbure yacu n'ababanyi basenga mw'ishengero ribanyi, hari igihe bahora bagira ibisabisho bavuga ngo ni inzira y'umusaraba. Muri iyo nzira y'umusaraba rero ico gihe bavuga ngo ni inzira y'umusaraba, nimba ari igihe cyo kuvuga ibyo bisabisho nyine byo mu nzira y'umusaraba, naho numva bavugamo ngo ivyibukiro by'ubunezereza, ivyibukiro by'amagorwa n'ibindi ibigize iyo nzira y'umusaraba, bavuga biga ku bijanye n'inzira cyangwa se n'urugendo Yesu yagize rw'imibabaro. Inzira y'umusaraba Yesu yagize yikoreye umusaraba, agiye kuducungura ku giti Golgotha ku musaraba. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero aha ni mu bugingo bushasha, muvyumve neza, aha ariko aravuga bino ni mu bugingo bushasha, ariko imbere y'uko akizwa birabonekana yuko nawe hariho ibihe yabayeho
yipfuza kuja mu ijuru, yipfuza kuzobonana n'Imana, yiyumvira ngo ni igiki conkura muri buno buzima bwo mw'isi bw'ibyaha kikashikana ahantu hatagira ibyaha, kikashikana mu ijuru, kikashikana mu buzima bw'umunezero. Ni igiki conkura aha hantu muri bino bintu ndimwo? Agerageza kwiyumvira inzira yocamwo, imikenyuro yogira, ave mu vyaha, ave mu vy'isi, aje mu ijuru, aje mu buzima bw'umunezero, aje mu buzima Bibiliya ivuga, aje mu buzima ijambo ry'Imana rivuga, aje mu buzima bwa bundi Yesu yavuga ngo muhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atarahari mba ndabibabwiye. Mugabo rero kubera ko hari, size ndabibabwiye ko ngiye kubategurira ahari kugira ngo nanje aho nzoba ndi aba ariho namwe muzoba. Rero uyu muririmbyi biragoye kumenya neza, ariko uravye usanga iyo bija hose yoba yarafashe umwanya kanaka agapima inzira zose, iminyuro, amayeri, novuga ngo sinzi amanyanga yose ashoboka, yakoresheje imitwe, nuvuga ngo guteka umutwe. Hari n'abantu uza wumva bavuga ngo ni nabateka mutwe, no kuvuga agerageza kuraba ko yoronka inzira kumbure ngira ngo ya hafi yocamwo yomushikana mu bugingo budashira, yomushikana mu ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Birashoboka ko iyo bija hose hari izindi nzira zose yapimye, mugabo agasanga izo nzira ntizishika. Nimba ari mu gukoresha ubwenge bwiwe, iyo nzira yo gukoresha ubwenge bwiwe akayigerageza, mugabo kumpera agaca asanga iyo nzira ntishika, akongera agapima iyindi y'ivyiyumviro, akongera agapima iyindi yo kubazabaza. Sinzi iminyuro cyangwa se imikenyuro yagerageje kuko urabona ngandi yabidondaguye neza, ariko mugabo bigaragara yuko hari izindi nzira mugabo zo mw'isi yagerageje kumbure. Murabizi noneho kubizera Imana, hariho mu isezerano rya kera aho twavuga ngo bagerageza kwerekana ko bagororotse bakoresheje ibyagezwe, kubaha ibyagezwe, bakerekana ko umengo bashobora kuronka ukugororoka kuzananye ku byagezwe. Ahari nawe mbere ugasanga hari n'abandi bagerageje kurondera ukugororoka gufatiye mu bikorwa byiza, bakana umengo hamwe bakora ibikorwa byiza bagatanga ibintu, bagatanga ibyabo, mugabo badatanze umutima wabo, bakabona ko umengo byokunda yuko bagororokera Imana. Rero sinzi inzira yagerageje kugira ne gupima, kuko turaje mu gitero cyane yavuze ngo nasezeye inzira zose z'isi, sinzosubira guca muri Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero muri bwa buzima yabayemo tutazi, twobwirwa nawe nyene hamwe twomubona tukamubaza. Hagera igihe rero abona yuko atayindi nzira nimwe iriho ishobora kumuhereza ubugingo budashira, atayindi mikenyuro nimwe, atayandi manyanga namwe yokoresha, atayandi mayeri namwe yokoresha yomushikana mu bugingo budashira, yomushikana kuri data wa twese mu ijuru. Amaze kubona ko atayindi nzira nimwe iriho, niho rero yahishuriwe kw'inzira ishobora kumushikana mu ijuru ari inzira y'umusaraba. Ko kumusaraba Igorogota, aho Yesu yabambye isanzure nako tugacungurwa, aho Yesu yacumise icumu mu rubavu, amazi n'amaraso bigaseseka kugira ngo bitwoze ibyaha bitugira bera nk'uko yaduhamagara na yari yera. Amaze guhishurirwa inzira, asanga nta yindi nzira iriho kiretse inzira y'umusaraba. Amenya yuko atayindi nzira izanana mu kugororoka. Ukugororoka ntikuzanana mu bikorwa byinshi byiza umuntu akoze nabyo ari byiza. Ukugororoka ntikuzanana mu majambo menshi, ukugororoka ntikuzanana mu bwenge bwinshi bw'umuntu, ukugororoka ntikuzanana mu kwitsindanishiriza. Birashoboka ko umuntu yitsindanishiriza agakora ibyaha hanyuma akihumuriza ngo none ngo Imana yo ntiyabibona, ngo rega nayo nirabibona. Nibuka umuntu umwe twabanye muri Zambia, yari umugenzi wa hafi w'Umuzambiya. Hanyuma rero icyo gihe yari akiri umusore, hanyuma kandi yarasenga, wanashaka n'ingabirega, niyo yarafise n'ingabire kandi agahanura, kuko yarafise ingabire yo kwerekwa, yo kubona. Ariko mugabo iyo yakorokeye mu cyaha, iyo yakoze ikosa, iyo yacumuye,
yace akoresha akantu ngo none ngo reka ngo n'Imana birabona yuko ngo turabana ngo Imana yo nibona ko turabana akagaragaza kugira hane guhinyanyura gupfukapfuka. Ejo bundi rero naciye ndavyibuka twari mu ishuri rya Bibiliya agiba rero nyamuzuga ariko arigisha yerekana kubijanye no gutsindanishirizwa ku byaha. Hari agapasaje rero yageze avuga ngo icyaha igihe cyose ushaka yuko ukitsindanishirizwako, igihe cyose ushaka imbabazi, ubanza kwemera icyaha ko ari icyaha, ubanza kwemera ko wacumuye, watsinzwe, uri umutsindwa, atakwitsindanishiriza na kumwe kuhabaye, atakwijustifia, atakwihumuriza na kumwe kuhabaye, ukemera yuko wacumuye. Igihe ushatse imbabazi ubanje kwemera ko wacumuye, aho ubishoboye. Mugabe igihe ushatse imbabazi ucishije mu kuvuga ngo n'Imana yo ntiyabibonye, ngaragara nyine ngo yazi ko twambaye umubiri, irazi yuko natwebwe bitugora. Ico gihe Imana ni guhangaza, ni kubabarira. Ariko Imana ibabarira umuntu ku cyaha yemeye kujya nyine cyitwa. Nimba yasambanye avuga ati nasambanye, Mana byangoye, ndananiwe, ahandi wo gupfa, ndateze umutwe nk'umumobwa, nacumuye ndumutsindwa, nta bindi navyo kuvuga ngo urumva ngo byangoye kwihangana. Ego byakugoye, niwe yananguye, niwe yagunya provoka, niwe yacokoje, niwe oyaye. Ugomba imbabazi kucavuga ngo Mana iki cyaha cyambabaje, iki cyaha nagikoze, nagikorokeyemo, none numbabarire. Nta yandi mayeri, nta yindi mitwe, nta yandi manyanga, nta bundi bupfindo, wemera icyaha kugira nyine cyitwa, hanyuma ugatubona kubabarirwa. Imana yacu nihimbazwe. Nanda rero duhamba dusanga ko turateba kandi tuko tuyifatira hano hanze kumbure uhababwira. Rero uyo muntu rero wo muri Zambia niko yaramize, yacha yihumeza avuga ngo none Imana muranyine ngo ari ibyizotorera, ngo ari ibyitorera, ngo nanyine murabona yuko ngo byatugoye, ngo umubiri uba watugoye, ngo tuba twananiwe, ngo none ngo niyo ariko bugabo suko urihana icya. None rero twabonye rero uyu muririmbyi yavuze ngo inzira y'umusaraba niyo izoshikana mwijuru gusa, sinzobona ibirimba by'umuco ninahusha yanzira. Imana yacu nihimbazwe. Muri buno bugingo bushasha bw'uyu muririmbyi, amaze gukizwa, amaze kwihana ibyaha, amaze kuva mu buzima bwa kera, rya jambo rivuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Amaze bimaze kuvugwa ngo ibya kera biba bishize. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu amaze guhinduka icaremwe gishasha, iyo umuntu yakiriye Yesu aba ahindutse icaremwe gishasha, ibya kera biba bishize, hanyuma babaye uwemerwa n'Imana. Aravuga ngo inzira y'umusaraba, inyuma y'ibihe nabayeho ngerageza kurondera ibindi bintu byompumuriza, nimbira ngo byokunda ko nzohabwa ubugingo kubw'ubwenge bwanje, byokunda ko nzobona ubugingo budashira kubw'amanyanga, kubw'imitwe myinshi, kubw'ubupfundo bw'amayeri. Maze gutahura ibyo, namenye yuko inzira y'umusaraba ariyo yonyene izonshikana kuri Data. Nta yindi nzira noronderera kuri Google Map, nta yindi nzira noronderera kuri carte geographique, nta yindi nzira norondera kuri carte routière, nta yindi nzira, nta yandi mayeri, nta bundi buhinga, nta bundi bwenge. Jewe muri buno bugingo bushasha, muri buno bugingo ndimwo, namenye neza, natahuye yuko inzira y'umusaraba ariyo yonyene izonshikana kwa Data. Nta handi hantu namwe nshobora guca hoshikana kwa Data. None rero inzira y'umusaraba niyo yonyene izonshikana mw'ijuru. Yemwe abagomba kuja mw'ijuru, yemwe abariko baraja mw'ijuru, umve hari ikintu gishasha nubuye muri buno bugingo bushasha. Ico naco kivuga ngo inzira y'umusaraba niyo yonyene. Zanzira twagerageza mu buto bwacu, zanzira twagerageza dukoresheje ubwenge bwacu,
byiza gusa ngo twoharirwa, cagihe twiyumvira yuko naho umuntu atoba yatuye ibyaha yobiharirwa atabyatuye, cagihe twibesha twiyumvira ngo tworo mu bugingo budashira naho tutoba twaciye bugufi ngo twihane ibyaha. Umve ibyo bintu nasanze hari ikindi kibivuguruza. Hariho ukundi kuri namenye, hariho ukundi kuri nahishuriwe. Uko kuri nabo kuvuga ngo inzira y'umusaraba niyo yonyene izonshikana mw'ijuru gusa. Nindaramuka ngombe kuja hera cyane, nindaramuka ngombe kuja mw'ijuru, asanga hari umuntu agomba kuja mw'ijuru nkuko nanjye ngomba kuja mw'ijuru. Umve natoye inzira ishobora kudushikana mw'ijuru. Yemwe bene data, yemwe nshuti zanje, hari ikintu gishasha nubuye inzira ishikana umuntu mw'ijuru. Birashoboka yuko utaramenya inzira ija mw'ijuru ukuntu imeze, birashoboka yuko namwe mutaramenya, yemwe abo twakuranye, yemwe abo dusengana, byoshoboka hakaba kiriho abariko barihenda, hakaba kiriho abariko baribesha. Yemwe mwababanyi mwe, yemwe abo twarukanye, yemwe abo twiganye, yemwe abo twakoranye imyaka yose. Umve namenye inzira imwe rudende rwadege ishobora kujana umuntu mu bugingo. Namenye inzira imwe rudende rwadege idasubirizwa ishobora kujana umuntu mw'ijuru. Iyo nzira nayo ni inzira y'umusaraba. Ku musaraba niho duharirwa ibyaha, ku musaraba niho twarondeye intsinzi. Biciye ku musaraba turemegwa, ku musaraba niho umunyabyaha ashobora kwemerwa, kuko havugiwe ijambo rikomeye ngo byose birarangiye, Imana yacu nihimbazwe. Muri ibyo avuga ngo rero inzira y'umusaraba niyo izonshikana mw'ijuru. Sinzobona ibirimba by'umuco ninaruhusha ya nzira ya Yesu, naramuka mushigiye inzira. Iyi nzira nubuye. Yemwe bene data, iki ni citonderwa. Mwitondere ino nzira, nayigoye muyitondere, muyicamwo neza. Inzira y'umusaraba si inzira yoroshe, irimwo amagorwa, irimwo ivyibukiro vy'amagorwa, irimwo ibibazo, irimwo amahwa, irimwo imisozi. Harimwo imisozi imanuka, harimwo imimanuko, hariho ubunyerere, hariho imitego, hariho gutsitara, hariho ukugwa. Ariko iyi nzira muyitondere, kuko nta yindi nzira n'imwe ihari iruhande yayo. Ntabwo ari otorute ngo tuvuge ngo iruhande yayo hariho iyindi nzira. Oyaye, ni iyi nzira imwe rudende rwadege ishobora kudushikana mw'ijuru. Yemwe abagomba kuja mw'ijuru, yemwe abagomba kubona ibirimba by'umuco nkuko nanjye ndabyipfuza, nituzohonyozwa y'ikirenge nitwahushiye inzira. Nimwahushiye inzira y'umusaraba, namenye ko ariyo yonyene ishobora gushikana umuntu mu bugingo. Iyi nzira y'umusaraba niyo yonyene ishobora kudushikana hariya hantu mw'ijuru, hariya mu birimba byo mw'ijuru, hariya hari amabarabara y'inzahabu, hariya hatagirayo amagorwa, hatagirayo urupfu, hatagirayo ingwara, hatagirayo ubukene n'ubupfubyi n'ubupfakazi. Hariya namenye ko ariyo nzira yonyene ishobora kurushitsayo, ni inzira y'umusaraba. Imana yacu nihimbazwe bene data. Hano rero nuko igitabo cya kabiri yavuze ngo ninagomba kuja hera cyane no kubonana n'Imana yanje, nkwiye kujana inzira umukiza Yesu yaciyemo y'amaraso. Imana yacu nihimbazwe. Ninagomba kuja hera cyane no kubonana n'Imana yanje, ninagomba kubana n'Imana mw'ijuru, ninagomba kubona abera batwitangiye imbere, bayiciyemo bagashika mw'ijuru. Nta handi hantu nkwiye guca, nkwiye kujana iyi nzira y'umusaraba umukiza wacu Yesu yaciyemo y'amaraso. Imana yacu nihimbazwe bene data, bakunzi bacu mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. None rero nuko bene data, n'amajambo tumaze kumva uririmbya avuga mu gitabo cya nyuma tugerageza kumera nk'abanyarutsa. Yavuze ngo naseze inzira zose z'isi, sinzosubira guca muri zo. Data arampamagara
yacu nihimbazwe. Muri make no muri menshi rero umuririmbyi igitero cyane barangije avuga ngo naseze inzira zose z'isi. Mu yandi majambo ni uko yovuga ngo maze kumenya ko atayindi nzira izoshikana hariya ahantu mu ijuru ngomba kuja, maze kumenya ko atayandi mayeri namwe yoshikana mu bugingo budashira, jewe naciye mpitamo gusezera inzira zose z'isi. Naciye mpeba ibyo nagenderamwo byose, naciye mpeba amanyanga yose y'ibyo nakora, naciye mpitamo guhinduka, naciye mfata inzira zose z'isi nahora ncamwo, zaba iz'ubusambanyi, zaba iz'ububeshi, zaba iz'ubusuma, zaba iz'ubupfungakiwani n'izindi nzira zose z'isi nari naragorewemwo, maze kumenya ko atayindi nzira n'imwe izonshikana hariya ahantu mu ijuru mu munezero w'ibihe bitazoshira. Naciye mfata ingingo yo gusezera izo nzira zose nahora ncamwo z'ibyaha z'isi, atana kimwe kizonshitsako muri uriya munezero nagomba. Maze gufata iyi ngingo rero navuga ngo ndasezera inzira zose z'isi, sinzosubira guca muri zo. Imana mu ijuru yaciye ibona ko nanjye namaramaje, ibona nanjye ko nateye umugongo iby'isi, ibona yuko nafashe ingingo yo kuyikorera no kuyikurikira. Hanyuma rero yavuze ngo data arampamagara ati ngwino ngujanaho nagutegura. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, nitwafata ingingo yo kuvavanura n'iby'isi, nitwafata ingingo yo gusezera inzira zose z'isi, Imana ikabona ko twafashe ingingo yo kutazosubira guca muri zo, hariho urwo rugero umuntu arugezeko rwo gufata iyo ngingo rwo gusezera iby'isi n'inzira zabyo. ni ukuvuga ngo Yesu acaguha kaze kuko ubaye wiwe, uba wankanye n'iby'isi, ubaye inyegu yiwe. Imana yacu nihimbazwe. None nane majambo tugomba turangize bivanye kumbe n'ikirere mbona ingene kimeze. None rero n'aya majambo, mbega nawe woba warasezeye inzira zose z'isi? Ubwo ntihakiri inzira z'isi ukirimo ukigenderamo z'ububeshi, z'ugutukana, z'ubushakanyi, z'ubusambanyi, z'ubusuma, z'ubwicanyi, z'umubano mubi, z'inzigo, z'urwango n'ibindi byinshi by'isi abantu bagenderamo. Ubwo niho hakiri inzira wowe ukigenderamo wibaza ngo ntaco, kandi witwa uwakijijwe, witwa umukristo, warabatijwe mu mazi menshi. Nagomba kuguhanurira ngo usezere inzira zose z'isi. Iri ribe isengesho ryanje nawe dusenge Imana ngo Mana dutabare twibere kuri runo rugero rwo kubaho twarasezeye iby'isi byose, tubeho atacisi na kimwe, atanzira n'imwe y'isi tugicaro, tubeho tutarabafana b'iby'isi ahubwo turabafana b'iby'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Nagomba ngo uyisuzume urabe hamwe hoba hari inzira utarasezera. Nagomba nakumenyesha yuko niwagomba kuja hera cyane, niwagomba kubonana n'Imana yawe, niwagomba kuja mu ijuru, nta yindi nzira n'imwe ukwiye gucamo kiretse inzira y'umusaraba. Iyo nzira y'umusaraba nayo ni ukwihana ibyaha, hanyuma ugasezera, ukamaramaza, ukavavanura n'iby'isi byose, hanyuma ugakurikira umwami Yesu mu nzira y'umusaraba. Nawe acaguha kaze ati kaze mwana wanje, ngwino ndakujana aho naguteguriye. Imana yacu nihimbazwe. Nane majambo rero twumvise bene data, tugomba dusenga Imana. N'umuhigwe rero umuntu yamaze gufata ingingo yo kuvavanura n'iby'isi, umuntu yamaze gufata ingingo yo gusezera iby'isi, umuntu yamaze gufata ingingo yo gusezera inzira zose z'isi, uyo n'umuhigwe kuko ariko araca mu nzira y'umusaraba, kandi iyi nzira izomushikana mu ijuru, izomuha kugera mu birimba byo mu ijuru, izomuha kubonana n'Imana. Ariko umuntu atarasezera inzira zose z'isi
numuhombe kubera yuko atazobonana n'Imana. Numuhombe rero umuntu ataraseza inzira zose z'isi, ariko muri yamaze kuzisezera numuhirwe arahiriwe. Sinzi rero kuri mu bahirwe cyangwa muri mu bahombe. Dusenga Imana yacari ku ntebe y'imbabazi, ucibwira ibyo nyine wumva wibwira. Turagushimiye Mwami Imana nyina amahoro, tugushimiye kubwana amajambo twumvise yuno muririmbyi. None rero ngwino yaherekereje ibimenyetso n'ibitangaza muri no mitima iyakurikiranye. Wese akurikiranye hano majambo, Mwami Imana ahindure muri we ibikwiye guhindurwa n'ano majambo. Urakoze kuri Imana ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu mitima y'abantu bakunzi ba bino biganiro. Izina ryawe gerageza Yesu tubisabye tubyizeye. Amen.